Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Ni Madame Germaine nkuko mubizi, ni muri kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane. Uyu munsi rero nkuko mubibona ndi mu gikoni canje, nkeneye gusangira namwe jus canke umusururu utuma ushobora gufasha umudame kugabanuka. Hagati aho jewe navyaye umwana wanje wa kabiri mfise ibiro 88, ariko nkuko mubibona ubu nashoboye guta ibiro 18, ubu mfise ibiro 70. Navuze rero nti iki ni kibazo abagore benshi bahura naco iyo bahejeje kwibaruka, ugasanga bafashe ibiro byinshi maze mu kubigabanya ugasanga ni kibazo, bikaca biba no muri za mpamvu no muri vya vyitwazo satani afatira ko abashinga ntahe. Ugasanga umushinga ntahe ariko abwira umugore ngo raba ngo warabyibushe gusigaye umeze ukuntu, ariko nshuti zanje byose birakenewe. Niko namabwira abantu, nyuma yo kwibaruka umuntu arashobora kugerageza agatakaza ibiro, kandi ibintu byose bikorwa n'ubwenge Kristo Yesu yaduhaye. Umugabo uyu akunda ibi, undi mugabo agakunda ibi. Nimuntahure nabi, ntabwo umubiri wubaka urugo, ntabwo ubwiza bwubaka urugo, ibifungurwa ntibyubaka urugo, ariko urugo rwubakwa na Kristo Yesu, niryo shingiro rifadika. Kandi umugore yubaka urugo ni umugore w'ubwenge, umugore aharira, umugore yihangana, umugore asenga. Uyo no mugore yubaka urugo rwiza. Ariko muri rwa ruhare rutoya umuntu ashobora gukora, nkuko twabibonye mu biganiro, twarabonye yuko nubwo Imana iha umuntu ikintu, umuntu nawe aragira uruhare rutoya mu kwakira. Utakiriye Imana ntishobora, icyo Imana yaguhaye ntigishobora kugushikako. Ubwo ruhare rutoya rero twe tugira mu kubaka urugo, reka dusangire bino uko bakora ishobora gutuma ibiro bigabanuka. Reka twumve ijambo ry'Imana rivuga mu Bikorino ba mbere ikigabane c'indwi umurongo wa 34. Uyu ni Paulo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibyo kwabirana n'ukwahukana. Uyu ni Paulo yari karahanura ingo. Amen. Umurongo wa 34 rero igabane c'indwi haravuga ngo kandi hariho itandukaniro ku mugore n'inkumi. Utabiriwe yitwararika iby'umwami wacu kugira ngo abe wera ku mubiri no mu mutima, ngo ariko uwabiriwe yitwararika iby'isi uko yonezereza umugabo. Amen. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubashira mu mururu, ariko nukubiroranya no kugira ngo mukorere umwami wacu mudafise imitima ibiri. Amen. Murumva rero yuko Paulo yabisobanuye harika hanura ingo, avuga ngo utabiriwe ngo yitwararika iby'umwami kugira yeze umubiri n'umutima, ngo ariko ngo uwabiriwe we ngo yitwararika ngo byisi kugira ngo ashobore kunezereza umugabo. Hari igihe umugabo ashobora kugira ngo wafashe ibiro hama nawe ukabyirengagiza, ariko nshuti yanje wahamagariwe kunezereza umwami ngo no kunezereza umugabo, kubera ko wewe wabiriwe. Kandi yaciye yongera ko ngo sindabibabwiriye ngo kubata mu murungu, ariko ngo ndabibabwiriye kubafasha. Imana ishimwe cyane. Rero tutarinze guteba, murumva yuko umugore wese afise uruhare rwo gukora ibintu bwo gukora kugira ngo anezereze umugabo. Nimba umugabo wawe rero yakubwiye ngo wafashe ibiro, ukora uko ushoboye kuri ibiro bigabanuke gatoya. Amen. ariko urugo ni uyo mutima wo kubaka, wo guharira, wo kwihangana, gusenga, nibyo byubaka urugo. Nkuko rero mubona ngiye kugira n'ingoga kugira ngo niturandire. Iyi nico bita concombre. Jewe nafashe concombre bita organique, wanja mu bihugu byo muri Afrika ibintu byinshi ni organique, twe ngaho turonka ibintu bikeya biri organique. Iyo rero wakoresheje concombre itari organique uca uyitonora. Murambabarira kubera ko ari ku murango, ubundi ndiyaranja nkafata amavideo abana basinziriye, ariko murabyumva yuko tutoja kunywa ino jus mw'ijoro cyane abana basinziriye, muranyihanganira. Iyi nayo ni nanasi tuza gukoresha nayone, turayikatagura uduhimba duto duto. Hagati aho ntidukuramo ca giti cyo hagati kuko kijya
ni ingirakamaro cyane kugira ngo umuntu agabanuke. Turakatagura inanasi uduhimba duto duto, iyi nayo nicyo bita ginger, tangawize, nayo nyine turayikatagura uduhimba duto duto, nayo turaza kuyishyira muri ji yacu. Hagati aho nabyaye intahekana zibiri, ubundi nagize ubugeni mfise ibiro 53, hanyuma ngize gutya nisanga mfise ibiro 88. Nkuko rero mubibona, izi nazo ni epinard. Turakenera indimu, ibi nibyo bita grandola. Grandola ni utubuto mbe naho twita tukiroro, ni utubuto bita grandola mu gifaransa. Sinzi uko no kubabwira mu kirundi, ariko kumbure reka ndatwerekane neza ku bantu bashobora kutumenya. Ni utu tubuto, egereza, ni utu tubuto tumeze nk'uku. Utu natwo turafasha cyane kugira ngo ibiro bigabanuke. Yewe rero imisuru yanje mu kuyikora mbanza kwanza gukoresha ibarafu. Ariko niyo utokoresha ibarafu nta kibazo biba biteye. Cyo nkora cyambanza nkasya izi barafu. Ibarafu ndahejeje kuzisya, nshyiramwo bya bintu byose bakatagura, ya nanasi, za concombre, nshyiramwo na ya ma epinard. Tangawize yose birajamwo, ngaheza nkashiramwo za epinard. Hanyuma ndabisya. Ndashiramo aya mazi angana gutya, inusu y'ikirahure. Hanyuma nkabisya nkoresha akabuto kanditseko ngo smoothie. Naraheza kubisya neza, ndaza nongemo za mbuto. Ubanza kuzishira mu mazi
nk'iminota 10 zica zisa n'ibintu birenduka, hanyuma ukazikoresha. Wa musururu wacu rero utuma tugabanura ibiro, usa n'utunganye. Umuntu arashobora kuca awunywa. Jewe kenshi ndawushiramwo akadimu, ndawukanyiramwo akadimu, hanyuma hariho nk'umudame ashobora kuba tuja turonka rero umusuru umeze nk'uku. By'ukuri ntubishye kandi ukora ibikorwa byiza cyane. Uratuma nimba wari ibintu ukumva urafite constipation, urasohoka neza. Udafite constipation urasohoka neza, ukoza mu nda, ukoza mu nda ko gusohoka ibiro bigatakara. Ushobora no gufata ino smoothie mu gatondo nk'icyayi ikagufata, ntusubire kurondera ibyo urya. Ibyo bikaba biriko biragufasha mu buryo bwo gutakaza ibiro. Hariho nk'umudamu ashobora kuba ariko arambona akavuga ati mbega ibyo byamwa byojo je nobikurayo ko ata buryo mfise. Ariko nshuti yanje, hajya ubura icyo atanga nuba adafite umutima wo gutanga. No muri bike ufise usabye Imana ubwenge, urashobora gukoresha ibintu bitazimbye, ariko ukamenya icyo wokora kugira ngo ushobore gutakaza ibiro. Nimba uri umugore uri kuronsa, urashobora gufata amazi ashushe amaritiro 2 muri ajya amasaha ya 6 na saa moya. Hagati y'ayo masaha 3 urafata ugafata amazi ashushe yonyene. Uri umudame naho udashobora gufata bino vyamwa kubera uburyo, urashobora gufata amazi ashushe amaritiro 2 mu gatondo, hanyuma ugashiramo akadimu gakeya ukayanywa muri hagati ya saa 12 na saa moya. Ibyo bizogufasha cyane gutakaza ibiro, kuko ibyo nivyo nakoresheje nanje cyane, nabikoresha hanini nkibyara n'icyonsa. Amazi yaramfasha cyane gose. Murabona harimo ngaha tangawize iyo uri kuronsa ntabwo ari nziza cyane gose. Je naramaze gucutsa ubu nkoresha bino kandi biramfasha cyane. Ngenda ntakaza ibiro. Ndaza nashobora kubashiraho udufoto, ndaza kubereka amafoto. Kandi iyo foto nari mfise inda nk'iy'amezi 4, ariko nari niremereye no kuva mu gitanda numva nyene bingoye kubera ibiro. Ego ariko murabona yuko Imana yaramifashijemwo, ndashobora gutakaza ibiro birenga 18. Nico gituma uno munsi nje kugusangiza mugore mwiza kuno kuntu dukora ino jus. Ndabibutse ngo yari Madame Germaine. Hanyuma ufise ikibazo anyandikire ndamwishyura. Ndabasabe ngo mukore partage kugira n'abandi bagore bashobore kubona buno butumwa. Ego murakoze, Imana ibahezagire. Yari cya kiganiro cacu ngo twiyubake maze duhanurane naho gutaha.